c'ikirere kizoba kimeze kuri wa gatanu igenekerezo rya 12 ndamukiza umwaka wa 2024 mu gitondo hitezwe imvura mu ntara za Bujumbura, Rumonge, Bururi, Makamba hamwe na Cankuzo. Haritezwe kandi ikirere kirimo ibicu vyinshi mu ntara za Bubanza, Cibitoke, Kayanza, Ngozi, Muramvya, Gitega hamwe na Mwaro. Mu zindi ntara hakaba hitezweyo ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara za Gitega, Mwaro na Bururi, aho ibipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 14. Ku muhingamo hitezwe imvura mu ntara zose z'igihugu cacu. Iyo mvura ikazoba yumvikanamwo imituragaro mu ntara za Mwaro, Bubanza, Rumonge, Bururi hamwe na Makamba. Ahazoranga ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Cibitoke, aho ibipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 31. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:02 rirenge igihe cy'isaha 12:05 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwayategura ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere nayo Nadia Ndayizengene yabashikirije mwakoze kuyakurikira.